Turabaramukije inshuti bakunzi b'insamizi mbonesha kure buntu kaze muri kino kiganiro umwana iwacu. Uyu munsi tuzakurabira hamwe ibijyanye n'amahohoterwa akorerwa abana, tuza gushimikira rero ku vyerekeye gufatwa ku nguvu canke ingeso y'ubushurashuzi ikorerwa abana. Ingingo rero ya 34 mu masezerano yubahiriza agateka k'umwana iributsa ko umwana abwizwa gukingirwa ingeso zose zo mujana mu bugumbu canke ubushurashuzi. Mbega none uyu munsi hari abana bagihura nayo mahohoterwa, hokorwa iki kugira ngo abavyeyi bagifukafuka amabi nkayo bavavanure n'iyo ngendo? Muri kino kiganiro dufise abatumire babiri, turi kumwe na Jean Bosco Ndayiragije usabikira FENADEB tuvuga mu ntara ya Butanyerera. Turaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Pasteur Innocent Nkanimana kaurongoye ishiramwe Fondation Agape pour l'Enfant Africain. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Mwakoze kwitaba utumire tugana ku kiganiro nyezina. Mbega muri kino gihe mubona, duhere muri FENADEB, mubona kibazo cyihoterwa rikorerwa abana mu Burundi canke muri Butanyerera cifashe gute? Bo mu matoza tumaze kugira canke aho twagiye turageza amaso n'ikirenge, vyasubiye kwimonogoza cyane kuva mu ntango z'uyu mwaka 2026. Abana bamaze gushurashuzwa, bamaze kubagurwa muri rusange ni hafi 20, ariko abashurashujwe ni 13 kandi mu makomine atandukanye, Ngozi, Kayanza, Kirundo, niho biriko biribonekeza. Wogira uti biva kuri vyinshi, ariko ahanini muri FENADEB tubona ko n'ubube gito bwasubiye kubamera nk'ubugwira mu bantu, gushika ubu nuko vyifashe mu ntara ya Butanyerera. Ariko kubera iki gukingira abana ikibazo nk'ivyo, ibibazo bijanye no gushurashuzwa bikwiye kuba umwitwarariko uhambaye mu kibano? Erega abantu dusamajwe na byinshi mino minsi. Abantu birirwa bariruka bahirondera ubuzima, abirirwa bariruka bacijya nino kugira ngo barabe ukuntu botunga imiryango. Abantu benshi ntibakironka rero ako kanya ko kwitaho umwana. Ariko burya dukina ku bintu bigoye, umwana ni tutamwitaho tuzoba turiko turibagira n'ibyo turiko turarondera byose ntaco bizomara mu misiri imbere. Ntogira nti n'urugamba urabona ko warutanguje no kurwanya, na pasteur ariko arafasha kurwanya. Ako n'urugamba rukomeye cyane kugira ngo dukingire umwana, tuvuga tuti twitegurire kuzotera imbere, kubagira mu gihugu kimeze neza, tuzotera imbere. Umwana ari we yateye imbere, kuko nko muri 2060 pastor ntazoba hari na Jesse siyo nzoba ndi, hazoba hari abo bana. Numva rero n'urugamba gumwe wese kugira ngo dukingire umwana, dutegure n'imbonoka zoza duhereye hanyaho, duhereye ku mwana. Ego murakoze. Pasteur Innocent, mwebwe mubona namwe uyu munsi iki kibazo c'abana bashurashuzwa canke bafatwa ku nguvu cifashe gute, cyane aho muherereye, aho mukorera? Nivyo, ikibazo c'abana bashurashuzwa kirahari mu gihugu. Sagashuzo muri ko akora ko turabona ku bana usanga rimwe ni bavyara atari bwagire. Byekana atabagabo bafita. Byekana by'ukuri ko baba mu nzira y'ina cyangwa iyo bamaze gubahoterwa bafashe ku nguvu. Hanyuma nka twe mushiramwe iwacu la Fondation Agape pour l'Enfant Africain, turafise amakaya abanyeshuri by'abana bavyariye muhira, dusanga dukorana nabo kandi turaganira bakatubwira ibibazo bahuye navyo. By'ukuri usanga benshi barahohoterwa barafashe ku nguvu cyangwa bahendesheje n'utunaturiye. Niho ko rero ikibazo kirahari hano mu Burundi, ntavuga ngo ntajya. Mwebwe mubona ari kibazo kikwiye gufatwa mu minwe n'ikibano kugira ngo kumbure ivyo bintu neza cyane? Ni kibazo gikwiye gufatwa mu minwe kubera ko no mu cyundo bacumugani ngo iziya guhona zera mu ruhongore. Ubwo rero tutafashe ingingo hakiri kare ngo dukingire, nuko mu gihe kizoza by'ukuri ari ibara. Ubwo rero sako by'ukuri tugigira ababishinzwe boterera bahaguruka bakamira kugira ngo iyo noga nti umuriro wanyakanga ntwanda kurandagata. Reka tugaruke muri FENADEB, ariko mwebwe mu ubuhinga mukoresha kugira ngo mumenye
ubwo buryo murashika ku matere mukamenya nabo bana ego abavyeyi canke abandi barezi n'abandi bantu babene gihugu babonye umwana yafashwe ku nguvu kenshi baratubwira batari umwana yahohotewe byagenze uko bakatubwira ati wabikoze n'uyu mbere benshi babikora igitangaje nuko ari abantu bakuze n'abantu bakuze hamwe ugasanga na bamwe babagendesha amapikipiki aca amafaranga abantu ugasanga n'abakozi bo mu nzu hari n'umugabo yubahutse aragoka ku mwana wiwe urumva ibintu biriko biramera nabi ariko ngo hari n'abana ugwaruka rusanzwe Ego byo birababaje hariho ibiheruka kuvugwa mu ishure rimwe mu mashuri ari mu ntara ya Butanyerera muri komine Ngozi aho abana babiri biga mu mwaka w'icenda bagiye mu vyo bajamwo baja mu rubo bube gito abarezi ku ishuri baca bafata ingingo ya mbere kuna gufatwa kenshi no kurungika abo bana muhira ariko n'ingorane icihaba nuko ata ngingo mperekezi haba nk'abo bafashe nk'abo bana babiri bari muri ubwo bupfupfuguru niko ndabwita batiza guca bafatiraho kugira bigisha abandi natwe mu mihana mu kibano mu mashure namwe bamenyesha makuru hakabaho icigwa duha abandi bantu kugira ngo babone ko ivyo bintu ntacyo bimaze kurumva ko bagiye muri ubwo bufufuguru bwabo hanyuma barabahagaritse ku mashure baragiye mu mihana iwabo ubuzima buhagaze kabiri baravuye mu buzima bw'ishuri kandi iryo shuri ryitanga kugira ryigisha abana kandi benshi baje ndi bantu nikora abana ata bintu byinshi bafise batameze nk'abajya biwawe bajya umureti canke iki n'abana basanga babaye mu buzima bwoye bace baja muri utwo tuntu rero tutabereye urumva ko ari ingorane hanyuma hari n'ahandi wumva ngo umwana yasimbiye ku wundi twabyubonye hari amakete ari karacako hari n'abavuga ati hariho abantu usanga ari bakiri mu rugero rutoya tuvuga imyaka 2 imyaka 4 ugasanga bafashe ku nguvu abo rero kenshi bivana na vya bintu abantu bemera by'ibintazi nk'umuntu akagenda kuri babandi bitwa ngo barafise ubuhinga ngo nabapfumu canke nabaki bakamubwira bati kugira uronke ibi nibi uzokora ibi nibi byo nibintazi kandi byo ndazi ko na pastor ngaha no kubasengera yo basengera ariko nibintazi bibekunda kubibatuma uko umuntu akuze aja kukana k'imyaka 3 imyaka 4 nuko hari ibihano ngira ngo leta y'u Burundi yanakuyeho n'abakozi b'Imana batemera ariko nkubona ukuri yakwigihano kimwe c'akarorero kuko birahari twaravyumvise ngaho ikinyami mu gisagara ca Ngozi twaravyumvise no muri za Makamba byarabayeho ukabona ko ari ibintu bimeze nk'ikiza abantu biharaje ariko biva kuri ubwo bupfupfuguru nyene ivyo bintu bintu bitembye navuga by'ubushenzi abantu bajamwo ngo kugira uronke ibigenda ubonona kantu ugira ukuntu ariko ikinezereje nuko abajeje umuhana abajeje umutekano n'abakozi b'Imana bose baravuye hasi ubunye emwe baca bamushengeza kera barapfuka bakarenza kutuntu ariko ubu biraboneka ko bari kwagira ariko ari cyo warumvuze cyo mu mashuri naho abana usanga biga ugasanga bagiye muri ubwo buhumbu ivyo no gutumwanya hariho ibintu byaje ubu bya telefone mugendana bimwe byiza bakoramwo mu biyiza bivuye mu Bufaransa bivuye mu bindi bihugu by'abantu bitwa ko bateye imbere abana bagaca baja ngaho bakaraba rero nabo bagaca bashaka kuja kwigana nk'ivyo ko nk'abo bana bafashwe babiri bariko muri ivyo bariko arangura ayo mabanga sinavuga ngo n'amabanga yabubatse ko ntibubatse ntibaranagera bana bari mu mwaka w'icenda urumva ko badigiye ahandi sivyo bize ku ishure abarezi babwira ati mwigi ibiharuro n'ibiki n'igifaransa n'ibindi bagaca baja kwikurahura ubwo bundi bupfupfuguru muri ayo matelefone muri ico kibano kuko hari n'abantu basigaye bafise imvugo zitabereye ugasanga umuntu w'umugabo akuze ariko aravuga imbere y'abana ibintu ikijambo kiremereye umwana nawe ashaka kumenya mbega ico kintu n'igiki mbega kuki havuzwe ibi nibi aho rero bagaca baja kwigana n'ibitabereye rero nibafata umwanya bige abavyeyi bafata umwanya babafate mu mugongo babakurikirane kuko abavyeyi nabavize kamwe dutangura twirwa turahangayika twirukanka turondera ivyo gufungurira abana no gutunga imiryango tukibagira wa mwanya rero kuziko niyo ngorane ahanini nizo ngorane zihari reka duce kwa Pastor Innocent Nkanimana mbega mwebwe mubona ubwoko bw'amahohoterwa bukorerwa abana bwifashe gute egome yabivuze mugenzi wanje aserukira Difenadeb reka turabanze turabe inzira bwa mbere nkuko yagitango yivuga inzira ayi ibintu yo bitwa guhohoterwa aho inzira bizanana ikibituma egome tutangwe kuvuga ikibituma ibintu biri nyuma y'ibintu yo guhohoterwa turabona aho bwa hari inyambaro uno munsi inyambaro uno munsi by'ukuri usanga hari abana uno munsi usanga bambaye
bakora ibintu by'ukuri batikwije. Ivyo biratuma rimwe na rimwe aba basore cyangwa abagabo batagira bwenge usanga byabakwegera ugasanga babyegereje ugasanga urashikanye kuri ubwo buhumbu. Hanyuma ikindi kabiri naho turashaka kubona ubukene mu miryango. Hariyo turashaka kuvuga ko benshi babafatwa ku nguvu mugabo kenshi usanga atari ivyo. Habwo usanga kubera ubukene bafita mu miryango usanga babikora kugira ngo bashobore kuronka ikiza guterera cyangwa gusahiriza mu muryango. Ashaka kubikora kugira ngo aze gufahanyi nawe usanga kumbe ari kumwe na nyina wiwe ugasanga abikora kugira ngo aronka amafaranga azabaza gusumisha. Rero ukacariro mu nyuma kwera ko abima bishaku boneka n'abandi bacabona kumenga mufashe ku mugabo habaye ubwo bukene bwato ari bwatumye ashobora gushikana kuri icyo kintu. Atovuga yuko ari abana bajanwa mu ngeso Ubushurashuzi. Okay, hanyuma hari ikintu nacyo tuvuga gato hariyo ba mama batayibanga busanga bafise imigwi y'abana bakoresha n'ubwo busambanyi. Binabyo birashika bakabahenda hama bakaza nk'uwo kubagurisha. Rero kugira ngo bo baronke inyungu iyo ni business barikora ariko by'ukuri biragira inkurikize kuri abo bana. Hanyuma turavuga yavuze muri mutware hariya ibijyanye imbuga cyangwa social media. Social media nayo ikirona cyane ituma by'ukuri indero n'imico n'imigenzo byonekara cyane. Rero abana bo babibonye bakabona y'amafoto cyangwa amasanamu y'iterasoni bo yikora ko curiosity baca bashaka kushira mu mutwe ngo barabe byose. Rero mu kubibona usanga bamaze kwa excite ugasanga bino banze gushika ku kurwo busambanyi cyane cyane nk'abana b'abanyeshuri bo murabona ko amaraso bagishushe cyane bakibona bacabona ko bacabona ngo igikurikirana no gushira mu ngiro. Hanyuma ikindi cyone ni abavyeyi usanga batakegera abana batakicarana na cyane cyane baje abana bakutanga kuyigira haruguru ngo bicara babwire ko batiza kwifata muri iyo bikinda yaje yawe ya puberté cyangwa yaje ya adolescence byukuri bafasha abavyeyi uko abavyeyi usanga ariko baruka gusa n'ubuzima kurondera bifasha imiryango mugabo bakibagira ko byukuri abana bakeneye nabo kuba hafi yabo kugira ngo baguma bibutsa ibijyanye n'imico n'imigenzo y'abarundi n'abarundi kazi. Rero ngivyo ibintu bimwe novuga bitumbira inyuma y'ibintu byose. Hanyuma rero byukuri nkuko nabivuze sagasishwa muri kuko byukuri hari ikibazo cyo gufatwa ku nguvu mu nzira y'igi cyangwa iriya. Ego murakoze muri FENADEB bavuze bati ibi byo gupfukafuka mu kibano biriko biragabanuka ariko biracariho ntibiragabanuka ni inzira iracari ndende kuko hari n'abatware abantu bajeje intwaro ku nzego zo hasi wumva bashaka kuvura ngo ni mwumvikane ngo n'imiryango abatware burya muri iyi minsi umutware arafise ijambo rikomeye barabacaka ngo urumva ngo dufashe ngo naka ngo ujya ngo umusore ngo nukuri ngo bimyoza bagira uduki nkuko mengo bari kwaravyorosha ngo mengo n'urugamba rutoye. Hariho itegeko rihana umuntu agerageje kumvikanisha cyangwa bashaka ko bakumvikanisha hagati uwashurashuje n'uwashurashujwe. Kumvikanisha abo bantu ni gicumuro gihanwa n'amategeko. Baguma babideha baguma babica ku ruhande bashaka kucisha aho bashaka ariko ico kintu birahari hari n'abatanga uburyo tuvuga ibifaranga byo barabisuka bahuvye amatohoza barabisuka ibifaranga none nkaho kuri rya shuri twavuga abana bangana bari mu myaka ingana barashurashuye hagaca hapfungwa umwe muri abo bana none uwo muntu ari karahana canke ari karahanura urumva ko harimo kandi kantu ntawe twagirije ariko harimo kandi kantu kadatomoye neza. Muri FENADEB mvuga ati byahari bikwiye gukorwa gute? Twebwe muri FENADEB bavuga ati abana ba mbere cambere no guhanurwa barabahanura abavyeyi bakaza bose ko ari bane baba bakihari bakicarira abo bana bakabwira ati mwabi ibyo sivyo kuno kera hari ingendo pastor abavyeyi bagira ubu yahebwe kandi je birambabaza hamwe kera umwana akoze ikosa ku ishuri barahamagara abavyeyi umuvyeyi akaza akatora akanywafu imbere y'abanyeshuri
nawe wakoze icyaha ukabona uti burya nakosheje nakoze igicumuro kiboneka ariko ubu hari ibintu sinzi ko ari amategeko sindabisoma neza ngira nzobaza abahinga batubwira uko bimeze umwana ngo genda uzana umuvyeyi umwana agacaca kwibarabara agahitana umumotari agahitana jewe ndiko ndarengana ati ca ngaho uje kuvuga yuko ndumweranda aho bikaba birahezega ariko kera baraducira ko kanywafu ukavuga ukamaramara imbere bane banyeshuri bakaba ati Yohani yari yivye 3,000 canke amafaranga 50 canke igitumbura none hera baramuhanye bwabo ni bibi bagaca babona ko akarorero ko gukora ico cahari bibi ariko nk'abo bana bace batera batwara mu gasho nta mpanuro twe turiko turatoza rashize no kuri iryo shuri nsanga n'abarezi bonyene uwo mwana yasabye urufunguruzo w'umuhungu asaba urufunguruzo ati ni mu mpenje gusubiramwe ivyigwa mu ishuri abarezi baramuha urufunguruzo ntibakurikira ngo baje kuraba by'ukuri yuko ariko arasubira mu bya vyigwa uwo mwana w'umuhungu atuma ko iyo nkumi iri mu buraro iyo nkumi iraza abantu barabona ko uwo mwana avuye mu buraro agiye kura mu ishure kandi ataburenganzira yafise bwo kujayo ntibakurikira ngo baje kuraba umva hariho ibintu byo gusamara rero bigoma biba kandi ibyo ni ubunebwe bwacu cyangwa ubusamazi bwacu abavyeyi nivyo bituma n'abana benshi agiye mu ngeso mbi ukabona ukamengo ni ibintu bisanzwe ngo umwana yavyariye iwabo ngo ikango nta ngorane ukabona umengo n'ababanyi ntibibaraje ishinga ariko kera abavyeyi nk'aba bakuze baraza bati wa muvyeyi birega uraraba kuntu vyo ugenda kuntu ariko ubu vyabaye ibintu bisanzwe ariko gato kuco pastor yavuze ati bimwe nibi ico tudahuriza ko cane n'ubukene ubukene pastor burya nta muntu atunga itunga rya mbere burya ni mu mutwe no mu mutima uwo muvyeyi arungi ku mwana ati genda ushurashure uzane udufaranga uwo amategeko aramuhana ariko arakuri kudandaza abana uwo muvyeyi biroroshe kumumenya biroroshe rega abana baravuga bajya abana ntibaramenya kubika ibanga nka wewe barakwira ati mama niyo yambwiye ati genda uyagene ujya mutama araguha amafaranga ubwo bukene bwa mbere burya nubwo mu mutima no mu mutwe uwo muvyeyi none ni wakenye gose kurya agera kudandaza abana oya si wabakenye gose ahubwo ni bwabo be gito buri muri we nawe usanga ko muri yakuriye muri izo ngeso akagira ati mwana genda ndaza abana baba mu mazu meza amazu yakamatara amazi ataruhamwe aje kuvoma ariko usanga yagiye mu bushurashuzi izo ni za social media twavuga ni bya telefone byaba sirimo n'ubuhinga bugezweho ariko naho bugezweho hari byo bituzanira bitagezweho bidutsitariza abana mu ncamake rero nogira nti abo bafukafuka barahari ariko bamenye yuko erega uyu munsi kumbura usanga tukifatiriwe n'ibyo yo kurondera karasiyo n'ibindi ariko burya inzego z'umutekano n'abandi babijejwe burya barababona kandi bazohanwe rega ndazi nka 3-4 bamaze guhana rero ngo bishika mu butungane gacu usanga wa wundi afise wakoze ayo mabi ariko aragerageza kongorera ivyabona bamwe babibonye kugira ngo bahishe ayo matohoza mbega urazi ko guhuvya amatohoza byo nyene bihanwa n'amategeko abo bantu bibaza ngo bariko ngo baratanga utuntu dufaranga ega sina menshi dufaranga tw'imacupa 3 yogwa amacupa ane ngo reka agakemera gahe ubuzima bw'umwana kubera amacupa 3 yogwa nukuri abo kandi guhuvya amatohoza burya bihanwa n'amategeko abo rero bagerageza kuza baracisha ijya nino baca mu mbavu baca he na he muri biki byabaye ikinyaminga ha mu gisagara ca Ngozi aho umwana hagutonda ku ishuri yatonda bavita ngo ni muri ghetto agatonda mu nzu y'umuntu w'umusore urazi ko abasore bamurekuye baramurekuye uri kurabaza abantu biza amategeko burya barazi no kuyahinyanyura bashatse barayacurika canke bakayacurura ati mbega vyagenze gute byo nyamune ngo twasanze ari abana wahingingo urumva bajya ntimuharira arakubwira ko bimeze ariko nabyo nyene n'amakosa erega imbere yuko dufata ingendo imbere ko tutanga tunya canke turya ibiturire uwo mwana mwitegwawe mbega vyoshikira umwana wiwawe agashurashuzwa ku nguvu wo kwemera by'ukuri ko batanga 5,000 10,000 100,000 canke miliyoni kugira ngo iyo dosiye ifukwe none uko ari kuja gufukafuka iby'abandi kandi n'uwo mwana ari undi muvyeyi kandi muvyeyi musangiye ibanga ryo kurera muvyeyi ababara nkuko nawe ubabara aho rero nuko nico gituma abantu benshi baravyibagira akavuga reka ndonke ayo nsobesha agacupa uyu munsi mugabo burya ubwatsi umuriro waka uji ubwatsi busigaye uwo munsi umwana wa nakani yashikirwa ntugire ico ufashije nundi azoshikirwa nawe ntagire ugize ico afasha cyo gituma rero muvyeyi ariko aravuga uyu pastor turi kumwe ngaha yavuze ati
imvo nizi kandi imvo ababikora barahari kandi barazwi, reka tubagwanirize hamwe. Ego tuje muri fondation Agape pour l'enfant africain, ni pasteur Innocent, mbega mwebwe ibi vyo guhishahisha mu kibano, gufukafuka iyo habaye amabi nkayo mu namwe muramaze kubibona? Iyo ka ntiyadushikira twebwe, ariko gusa birahari. Birahari kuko abantu iyo umuntu akoze icyaha igihe cyose agira afite tendance guhiga kunyo yokenyegeza. Ubwo rero byamakara arashika. Rero hanyuma kuri icyo nyene ngomba navuge ku ruhara abantu twogira kugira ngo ibintu bitugirageze kubigabanya. Kandi hariyo twebwe turavuga tuzi ko twebwe abarundi mu ibice nka 90% n'abantu bavuga batinya Imana, bakirisu Imana yaje muri majambo. Rero hari abantu bakwiye kugira naho arabakristo ivyo bintu biraba no egome asanzwe tumaze igihe kirekire mu gihe gikorwa nabenshi mbere n'abakozi y'Imana barikorera abo bitwa kuba bakwiye gukingira. Rero nicyo tumuvuga nti, ariko rero vuga nti hari abantu bafise uruhare ruhambaye cyane muri ibi bintu bya mabi akorerwa abana cyangwa akorerwa abakobwa mu gushashuza. Harimwo bwa mbere ku bakozi b'Imana. Akoze Imana harageze ko bagaruka kwigisha abantu ubuntu. Sukugisha kugira ngo abantu atangiye cyo n'amashikanwa yahago kwategura bakabyukuri abantu Imana nyifati ibere ku bantu Imana, inyambaro ibere ku bantu Imana. Biratangaje kubona ayo mwana w'umukumwe igeme y'umuyabaga agenda mu rusengero, kandi urusengero byukuri mwenga ruriyubashe, ugasanga yambaye utuntu amabere ari hejuru cyangwa intuzenye, ugasanga umukondo ugenda hejuru kandi aje mu ishengero. None nga umukozi w'Imana ngaha none ntufise amaso kugira ngo mugira ahantu mushira ahantu mubwe ati so kwambara sura muhira wambara izi impuzu inyambaro zibereye. Ubwo mu mashengero ho ntiharimwo ibi byo gupfuka ugasanga abanyeshengero babihereje kwa pastor canke nabyo birashoboka ko ngo ego mengo turashaka kubona ko twese duraba abakozi y'Imana bandi hari mugabo hari abandi nabo bari ngaho bari kubikira amahera atari intumbero yo gufasha abantu kugira ngo byukuri bazoshika hamwe turi twasubira kujya. Niko ndinovuga nti hari bishakira amahera. Nivuze ko na pastor bamwe barahumbisha abana b'igeme. Hanyuma abandi nabo bofasha ni amashuri yavuze umukozi ari mukozi wa muri FENADEB cyangwa aseke FENADEB ni inyifato cyangwa discipline. Igihe cyacu tukiga byukuri wasanga byukuri hari rigere cyane mu ndenyo muri cyo gisata. Nanjye nabaye muri imyaka ishika 20 ndumwe mu bantu bari muri iyo komite irabi by'indero. Na kandi byukuri twarakara cyane ngo sinzi ko nagacishamo naho hatari hano mu Burundi, ariko nikayashitse mugabo yashikira umwana wo mu Burundi ni aho abigisha twakorana bamwe. Hanyuma umwe yarashaka guhumbisha umwana yiga mu mwaka yari mwaka w'indwi. Hanyuma iryo shuri mbere ni tuturere waje iryo shuri. Hanyuma ishuri nako kuntu na kubera ko guhana abanyeshuri. Rero narabwiye ati umuntu yashika bakaba guhohotera uzozo mpera raporo. Sinari directeur mugana umwigisha sanzwe mugabo kubivanye nuko abanyeshuri bari bafite confiance baki uwo mwana yagombye gufatwa ku nguvu yaragirukanga anduhukira ko mu ishuri. Hanyuma ndamaje byabaye yarambira ko umwarimu nakashaka kumufata ku nguvu. Iyo kana cyenda ndayishiza burongozi umunyeshuri umwarimu acari kuko kazi. Rero ni birakinewe hagize ko abarimu nabone ego men ntituyishiye ningo nyine wa pastor nabone ntibayikiye abagenzi babona ko byukuri ashaka konona. Mwumvise ibi byashitse ku ishure rimwe mwebwe mu vyakira gute? Abavyeyi twateranye abana nuko abavyeyi no munsi iyo tugire ubuntu tukatera imbere gato byo sanga duca dufata telefone ya nini Android tugaheza umwana w'imyaka 16 myaka 17 tugaca tumuhereza. Oro ingene umuvyeyi yakoresha telefone ni umwana ingene yakoresha telefone batandukanye. Rero umwana ashaka gusa kubona bigezweho
umugabo muvyeyi yari ifise telefone ya Android arondera ibintu by'ukuri bimufasha mufasha mu bwa misi yose. Rero iyo bana niro usanga bamaze gushaka kujya kubona ibyo bintu usanga bamaze kwinjira muri ibyo. Abana b'abanyeshuri nabone uko abana abanyeshuri akunda cyane usanga bicaye hamwe bakabirabira hamwe wa mwana umukobwa n'umwana umuhungu bakabirabira hamwe bya bintu. Rero oyi usanga bamaze ngo kubiraba usanga bamaze kora ko umubiri wabo ugishusha amaraso gishushe usanga bamaze usanga bamaze gupratika no gupratika nibaze ko si umwana mufashe ku nguvu ahubwo barabyumvikanye ubwo aza gufatwa mukubona kwanje hago barafashwe bari muri ivyo mugabo baramaze kubyumvikana hagati yawo kubera ko ya bindi basanze babo mu nabuza bwabo bwa misi yose.